nk'igihe uzobona wateye intambwe niyihe ngeso mbi ufise ubu utazosubira gukora? ngo Alvella Muhimbare ba Kamikazi ba Mbonyi ba Vestine na Dorcas baza barambaza abo bantu je mbabona kurya nyene ntabuze yego no ku Alvella ntawe urabona ntawe ndabona n'amaso oya kweli na Kamikazi sindamubona ariko nubwo utarababona ubona ibikorwa byabo icyo mbona bararirimba uko biragenda uri kurabibona akaremba kamwe ukunda ka Alvella subwo novuga ko afite indirimbo nyinshi arazifise ariko ntazo ndaririmba uwo kwizera umutima yishimira nyinshi nibukizo zibiri cyane cyane ahubwo je indirimbo nzi cyane indirimbo nzi cyane nk'izo za Alvella n'ukuri no bankubesha nta karimbo nakamwe ka Alvella cyane ni za Kamikazi Alvella nakamutse oya gusura muzi ndamuzi nakubwiye ko ntamuzi oya uramuzi ahubwo nturamubona nespa nturamubona ariko uramuzi oya none ngo duheno kugira ngo uyu niwe akamwe mbona oya sinokubwira ko reka naje dusimbize akarimbo basi ukunda ka Kamikazi ukunda cyane nakaririmbo kavuga ngo gumana nanje gumana nanje nakandi kavuga ngo iyo uza kuraba umuryango mvukamwo nta cari gutuma nibuka ako karancitse nakonze indirimbo ziwe waranyibutse waranyibutse ndayizi waranyibutse sata kiguzi natanze niyo rero umva Kamikazi niwe nakuze numva yindi iyihe aravuze yindi yitwa iyindi ivuga ngo nka mu bugingo bwa mu bugingo gacu ni nk'umunsi ni bugufi go se niwuramba ibinezera byabwo birashira mwamudahindu katugumane gumana nanje kuko umusukuze nababurije nusigenda umwe nta wundi nizigirayo ntabara tugumane tugumane. Du nouveau avec Bishop TV. Chers téléspectateurs de la télévision Bishop TV est un média en ligne. À côté de la promotion des activités des artistes et entrepreneurs, Bishop TV aimerait vous offrir les différents services de photographie et de vidéographie pour les fêtes comme les dots, les mariages, les défenses de mémoire, les anniversaires, ainsi que des publi-reportages, des publicités pour vos sociétés, vos produits import et export, des clips vidéo, bien d'autres à un prix imbattable. Pour plus d'informations, contactez-nous au 76 07 04 14 ou au 61 56 28 52. Venez nombreux à Bishop TV. On vous accueille avec chaleur. Avec Bishop TV, nous touchons votre vie à chaque pas. ndabose mugumse mukanatwirana kuri Bishop TV ndabutsa kumwe nanje wa musore wanyu Shashi Romantic, the speaker focus from +257, the one and only around the world is known as umagazi w'Imana. Mwiriwe canke mwaramutse canke bivana n'umwanya wose uhagaze ko nkabandi turi mu kiganiro mucizwa na Bishop TV kumwe nanje Shashi Romantic, nkabana twitaraje ko nakira umushitsi mushasha mutari bwabone kuri Bishop TV ariko yaramunze kugaragara ku ma media atandukanye ari indirimbo zihagize Imana zimwe twita gospel. Tubaha ikaze kuri Bishop TV. Murakoze. Murabona hariya kuri kamera hakajya ko muri clip y'indirimbo umeze neza? Ndameze neza ndashima Imana. Kubera ko tubakiriye ku ncoro ya mbere yitwa Charlotte niyo kwizera, hari andi mazina yandi? Ni kihe kintu cyagushitiye kumva waje mu byo kuririmba? Nakuze mbikunda. Natanguye kuririmba ryari? Natanguye kuririmba kera cyane. Kera no kuvuga? Bon, kubera navukiye mu ishengero ry'Abadventiste. Numva imyaka umaze muri gospel, mfise imyaka ingahe?
muri gospel twumva imyaka maze uri muri gospel mu kuririmba. Kuva igihe namenya kugenda kuririmba kuko nakuriye mu ishengero umuririmbyi yego. Cyangwa wahereye ubu hari ukuntu abakobwa baducanka swati akabanza gahera karirimba zazindi nyene zazindi zo guturira imisozi cyangwa ati yo cyane ari hanyesha ubundi muri gospel n'abandi bagenda muri gospel kugira ngo babanze bakire y'amafaranga y'abapasteur y'amashikanwa hama mu nyuma cyayigira mu bindi kuririmbira ibindi. Oya jewe nakuze ndi umwadventiste bako munsi windi ego dimanche rakubita isuka nyene bikakomeye nakora ibujumbura nti muri mashana ego kandi muraririmba cyane gose turagerageza si ukuvuga cyane gose nukugerageza ibintu byose urazi ko ari ukugerageza. Reka ntacyo tubumvishe kadukurikirana ushire mu gaho gatoya kugira ngo bwate wa muntu ko gake yarahubwiye ko gwaye grippe oya ane icemeza ko nawe kumwe n'umuntu adandaza ibiyo baca bari gihe ko baca bakubaza none wa muntu tutabyumvise tuvuga parce que imwe twakora ubwene n'abantu entrepreneur turavuga ati twagendeye umuntu akora ibi nibi ngibi nga ubu rero turi umuntu ikora mu gahogo cukikoramo hanyuma kitwanda reka ndirimbe gatonya ingerageza bikoranye apana kwa kundi nyene naka vibe kenshi. Okay. Nunamuri amaso yanje kumusozi muremure nugutabagwa kwanje kuzova hehe canumvijwi gihumure riramumuriza ritugutabagwa kwawe kuva kuhora Imana mutabaze Yesu aratabara azogutabara nkuko yanabaye weguma kumavi usenge cyane wisenge mukuri no muri mwemu nizigeri gutererana. Amen. 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 Kandi nzari byaryoshe. Iyo uri kuririmba umva umeze gute? Iyo winjiye nyine mu kuririmba nyine gwati ndinjiye muri mpwe umva umeze gute? Mba numva nezerewe. Ugarura ngana gute? Runini cyane iyo ndirimbye ntagwaye. Hagati yo kuririmba no kubona message y'umuntu akubwira ati agatondo keza. Ni kihe kintu kikujyohera gusumba ikindi? Yo kuririmba no ku muntu ambwira agatondo keza. Kumva uririmba cyane no kubona message ya mbere vuga ngo agatondo keza. No ririmba. Abantu bakipfuriza ivy'iminsi ntacyo bigutwaye. Bo binyipfuriza ariko no nakugiye ikintu basi nkunda. No camvuga ati mpise mwiki. Ibyo bimpa amahoro. Araheze amezi yavuze nk'abiri utanguye gospel. Aho maze gushika uri kurabiraba umaze kubona wo bandanya cyangwa umaze kubona yuko ingorane nyinshi ushobora gusubira inyuma umwana mwana. Kubera Imana no bandanya. Ego. Ngako bwawe nta kigenda. Erega je ntacyo ndico. Nta nico nshobora. Shobozwa byose numpa inkomezi. Family irishimiye kubura umuririmbyi. Family yanje si benshi barabimenya. Warabimenyegeje. Ariko la majorité bamaze kubimenya. Nuko ntaragenda babwira ngo burya nabaye umuririmbyi burya sindatumira kuko nzogeraho igihe kimwe maze kubona aho mvuye naho ngeze ngende kubabwira. None nta kana kubwo bakarakuzamwo bivanye nuko hariho abaririmbyi bamwe b'abakobwa baja mu kuririmba usanga bahinduye inyambaro ya nyambaro tudakunze cyane bivanye n'imico y'iwacu usanga bariko baragwiza n'umuryango hataragera
we ntabwo bagomba ko nawe uzapfe gushikira ku nyambaro bishatse ku nyambaro usanga yambaye nyene za mpuzu zimwe imico yacu itatwemerera hari iz'imico itemera nk'izimeze gute mu Burundi dusabwa kwambara tukikwiza hari abambaye inusu z'impunzi urumva ko ivyo umuco wacu turavyemera nk'umuge we ntubona ko ntabwo uzotinda bikagushikira umwanya n'umwanya buri muntu wese yambara ibi byabona bimukwiye izo nusu zigura ko umuntu yambaye inusu y'impuzu eba ari impuzu bimukwiye hajya ni umutima wiwe n'ivy'umutima wiwe umushaka je ko nyambara tubwe ko yambaye akagera ngaha kuvuga ni yimukwiye afite en fait je sinobinjirira ngo nje mu bindi bintu ndabana n'ibyo wanje nko kubwiwanje iyo nzobona inkwiye kandi numva impa amahoro ituma ntagira nte basi mu bantu ntagira isoni ko nyambaye niyo nkunda kwambara iyo numva nyene basi ko nanje ntagira isoni nabajya abantu rero nimba wumva mu bantu batafise isoni nta mpamvu yo kubabwira ngo wambaye nabi kuko bobo nta soni basi ntibibatera isoni buri muntu wese rero afise liberté yiwe kuko yaba biteye isoni polisi yohagarara mwibarabara ikazira bakubita timusubire kwambara majambo makano bambara bike barakwiye inkoni mujambo uvuga ati bakwiye ko babahigite abantu oya je suppose ko tabahari kuko nta nkabo babona bakwiye kubashishura nyene oya ntabahari kuko abajejwe umutekano n'agateka kazi na muntu ntibarabibona ariho umutekano no kwamba ariho umutekano n'umuco oya erega ni activity yoza kugwa n'abantu bajejeje imico n'akaranga nibo bavuga ati tuje mwe badushire ikigo cy'abantu bambara nabi baje kubakubita nawe umutekano wo burumva naho gucungera umutekano numva uhungabanye rega bajya abapolisi kwambara nabi bihungabanya imitima kandi bihungabanya igihugu umunsi rero babibonye bakabona yuko hakwiye igipolisi kijejwe ihungabanya ry'umutima bazobashira mu ibarabara canke ahandi hantu hose bavuge bati wewe wahungabanije umutima wa mugenzawe nawe niyaza niwo nyene tuvuge nimba ari wewe ni uzoba wahungabanye bace bagupima nibasanga wahungabanye koko bamuhane ariko nta mpamvu yo kuvuga ngo bambara nabi abarundi kazi bambara neza cane oya bose bambara neza muri rusange mwambara neza bambara neza biroroshe byo kwambara hariho ibi dusanga kuvuga bambaye neza ndabwiye habaye urubanza yego ndabwiye hapfuye umuntu imisi vraiment murashatse yego hageze gutonda mu rusengero mugabo sivyo mbona mbe ni kubera iki abakobwa bamwe bashaka kwambara neza bagiye mu rubanza mbwagiye gusanga bakambara impuzu zigufi sino nukuri je sino murayaga n'abandi nizera kuri sociable nawe uri romantique nkanje abo mugendana murayaga jewe nta bantu usanga tugendana niyo mpamvu n'ibyo bintu bimbagije burya mvukana n'abahungu gusa nimba tugendana n'abakobwa benshi ni umwe canke babiri uwo nawe tugendana mba mbona ata kibazo anteye kuko kugendana n'umuntu nimba numva yontera ikibazo tugendana nomubwira ati aha hantu urahakosora ariko itagenda yego ariko kuwo tugendana ni umwe canke babiri nabo barikwiza ni bon bimeze neza yego none Charlotte tubandanije mu bijanye n'umuziki wawe yego aho ugeze urifuza gutera indi ntambwe kandi nziza cyane yego kubera Imana bega nk'igihe uzobona wateye intambwe niyihe ngeso mbi ufise ubu utazosubira gukora igihe nobona nteye intambwe ingeso mbi niyihe ngeso mbi utazosubira gukora mu gihe ubona wateye intambwe ushaka kubaho urukora cyangwa ukora n'ubu kuko uteye imbere muri gospel uba nka buji ku bandi uba uri muri ku bandi mugabo muno mwanya kubera ko utarashika kure cyane birasanzwe mugabo azogera igihe abantu aribo babona ati sha ndakwikumina nka Charlotte niyihe ngeso mbi ufise ubu cyangwa umaranye igihe
igihe uzoba uri kirore cyangwa utazosubira gukora nk'ubu kiretse umbwiye ati wowe ufise ingeso niho nobimenya ariko nko kuvuga ngo ndayitoye kuvuga ibyo ubona ubu nta ngeso mbona jewe uko mbona ubu mbona nta ngeso mbi cyane nta muntu yera gose ariko mbona nta ngeso mbi cyane mfise basi ngeso mbi wigeze gukora muri kahise utazosubira kw'ishure naratrisha nkakunda guharira n'abandi bana ivyo gusa urumva abantu twiganye yego nukuri iyo ngeso ntayo nzosubira none mbabeshe abana twigana bontera komanteri bakabivuga bati urya muntu turamuzi ego bakanyemeza kuko niyo sinzo isubira ndavyumva mbega uri kuraraba muri gospel ngaha mu Burundi bunifashwe gute kugira ngo umuntu abone nyine ashobora kuyibandanya yikorera hano mu Burundi jewe niyo nkitangura ameze nk'umuntu akiga maternelle sindamenya byinshi ariko urafise abantu urabirako bari imbere yawe wanatse abantu bamaze kugira intambwe bateye ndabirako jewe abantu bose mbarabirako babiri ba mbere ariko uwa mbere ndabirako ni Charlotte niyo kwizera uyundi mukuru wiwe uyundi mukuru wiwe nawe bana mukuru wiwe kuko je ntawe twagiye inama nta mukuru abura mukuru okay bariho ariko arandukura kwa ama inspiration yakayose nespo en fait jewe kuba yuko ibi bintu navyiyumviriye kuva kera cyane nkavyiyumvira nkavyiyumvira iki cyakumotive kwa cyamotivye basi navukanye impano yo kumva ko nkunda kuririmba avutse uririmba nkumva umutima wanje basi uremuruka iyo ndirimvye ndyoherwa iyo ndirimba abana baguma bagira nkuko munda baguma baririmba bahibongoza buke buke ngabo badasakuriza abavyeyi ariko kuvuga ngo ndabira kuyu muntu vraiment vyongora cyane kuko nta numwe muri gospel nta numwe tuzinanye bya seri uracyari umunyakayanza ndacyari wa ruguru cyane ego mbari kwe niyo mpamvu vraiment ahubwo habaye hari uri imbere yanje nyine avuga ati uyu muntu ndakeneye kuwereka ati hari ibyo nkurusha noshaka gukosora yonyibwira akavuga ati reka nakire uyu mutoyi wanje mugabo benshi bamaze kuza barambaza mu biganiro ngo Alvella Muhimbare ba Kamikazi ba Mbonyi ba Vestine na Dorcas baza barambaza abo bantu je mbabona kujya nyene ntabuze yego nuko ntawe ndabona n'amaso oya kweri na Kamikazi sindamubona ariko nubwo butarababona ubona ibikorwa byabo icyo mbona bararirimba uko biragenda uri kurabibona akaremba kamwe ukunda ka Alvella subwo novuga ko afite indirimbo nyinshi arazifise ariko ntazo ndaririmba ubo kwizera umutima yishimira nyinshi nibuka izo zibiri cyane cyane ahubwo je indirimbo nzi cyane indirimbo nzi cyane nk'izo za Alvella n'ukuri no bankubesha nta karimbo na kamwe ka Alvella cyane ni za Kamikazi Alvella nakamutse oya usuramuzi ndamuzi nakubwiye ko ntamuzi oya uramuzi ahubwo nturamubona nespa nturamubona ariko uramuzi oya nawe nk'ubuduhe no kugira ngo uyu niwe akamwe mbona oya sinokubwira ko reka naje dusimbize akarimbo basi ukunda ka Kamikazi akunda cyane nakaririmbo kavuga ngo gumana nanje gumana nanje nakandi kavuga ngo iyo uza kuraba umuryango mvukamwo nta cari gutuma nibuka ako karancitse nakonze indirimbo ziwe waranyibutse ndayinze waranyibutse sata kiguzi natanze niyo rero umva Kamikazi niwe nakuze numva ijya yindi
iyihe waravuze yindi yitwa iyindi ivuga ngo Kumana nanje. nka mu bugingo bwa nka mu bugingo gacu ni nk'umunsi ni bugufi go se ntiburamba ibinezera byabwo birashira mwamudahinduka tugumane gumana nanje kuko umunsi ukuze nababurije nusigenda umwe nta wundi nizigirayo ntabara tugumane mwami tugumane gira naririmbye n'abarantunga arantunga ngira naririmbye nabi none Charlotte umajambo make wewe kuraraba tuko turakora kugira ngo tugira ahantu dushitse umufuko nk'ifaranga twishingira imigambi bashaka kuvuga ati je ngo mashire uburyo bwanje muri gospel mbega muri kwa kwiteza imbere guteza muri gospel muri kwa kwiteza imbere bo sinovuga ngo ndirimbe byonyene ngo nibyo bizotuma ntera imbere ahubwo nkora nk'akazi runaka nkakora ariko nkabifatanya n'umurimo w'Imana mbere na mbere bisigura ngo Charlotte rafise andi madira ariko arakina bisigura ko mpejeje ishuri ntararonka akazi amafaranga yo kuja muri gospel yabonetse gute ava he studio ariha ujya musi ya 120,000 audio yego kiretse ugiye muri za zindi zahariya ntiriwe ndavuga mugabo studio production zo ngahe Bujumbura nibaza ko tujya musi y'ijana ubwo buryo bucabonekana gute ubwo buryo novuga ko nshobozwa byose na Kristo aminkometse mu diaspora oya ibyo nta n'umuntu aramenya nibaza ko bataramenya abamaze kumenya nabo ni bake cyane ntibaravuga ngo baratangura guterera ngo iki ya ariko uramuze gushyiramo uburyo yego uko kuba uri kurashyiramo uburyo tuko turakenera kumenya mbega ni gute ubwo buryo uzobugaruza ni gute ko ukiri umujena kiri hafi uzogira ikintu wishikanye ko nico uterere mu iterambere ry'igihugu biciye muri iyi gospel bon nakubwiye ati nshobozwa byose na Kristo aminkometse uko Imana izobigenza niko nzobyakira kuko nk'ubu sinovuga ngo nshoye kapitale ndaza kuronka ingo benefice kuko nta rudandaza ndiko ndakora ivugabutumwa rero oyapana service ndiko ndakorera ijuru ndiko ndakorera ijuru ndiko ndafasha imitima ya benshi bababaye ndiko ndashaka basikuremesha abantu muri rusange ariko bidasigura ngo nashoye umutahe ngo nkuramo kuko ntabyonze navuga ko ndi mushasha umunsi rero nagiriwe amahirwe karonka nk'ubonye nuvuze nk'umu diaspora akavuga ati ndashobora gufasha urya mwana nkamukuza nyine agashobora gukora ibintu bidasanzwe ni ukuri ni Imana yoba inciriye inzira ubwo wumvise ubonye umuntu aguma yiririmba indirimbo zitari z'Imana wowe mwakira gute bivana nuko intuzenya umutima wiwe wamuyoboye iyo hari indirimbo wumva kubera message iri mu icyo kintu n'indirimbo wumva bivanye nuko ushaka kuruhuka nko mu mutwe ego ko hari indirimbo zigenda buke buke zituma usinzira ego zigenda buke buke bene zijya rero izindi hari iziguha morale uriko uriruka muri siporo hariho izituma uvuze agiye muri siporo ni yahe itari ya gospel oya je nkunda muri siporo nta ndirimbo mvuza vraiment no wambesha genda uko nyene ku kigere ego niba nk'umukobwa yakaririmba indirimbo itari ya gospel umugereranya n'iki mugereranya n'iki
umufata gute mufata nk'umuntu yarinda indirimbo itari ya gospel hakaba harimo za nyambaro twavuga uwo mubona gute vuga tujya n'ikiremwa cy'Imana umwanya n'umwanya ashobora guhinduka mugo mwatarahinduka hose aguma ari ikiremwa cy'Imana nk'umuhe n'umukobwa ariko aravuza nk'ibisusu mwibarabara umubona gute ariko aravuze ngende niba twibisusu mwibarabara wowe umubona gute mubona nk'ikiremwa mubona nk'umuntu mwabasuba mwakira gute mwakira nk'umuntu oya daha ideo ikuzamo mu mutwe ubonye umaze kubona iyo ka nuko tutaranahura ntabo duhura ntabo turahura niyo mpamvu kandi naho twohura sino mugwanya ngo mutere ibyatsi yego wapi reka mfe kubyemera oya byemere wirinda gupfa sinshaka kubyemera reka gupfa kuko abapfuye turacyabaririra turacyagukeneye udukoresha ibiganiro utera imbere yes amen nukuri dufise nk'aho ariko barasozera ikiganiro igihe wari kurava muhira hariho ikintu je Charlotte ikintu ngiye kubwira abakunzi ba Bishop TV ababone babakurikirana aho ikintu nshaka kuba ariho ubutumwa ndabafitiye kanya ni kwa ubutumwa ndabafitiye no babwira ati banyarukire kuri YouTube yanje niyo kwizera Charlotte niyo kwizera yego ifise ababone 250 hariko video 8 okay ntacyo babimvugiye hanyuma bagire abone bace bana sharinga ku bagenzi babo hanyuma ikindi kintu bakora baragira like comment bace bama bakurikirana n'iyi Bishop TV wabanye nani yose nayimenye noneho okay yazereke gucibitse kuganira okay nta kibazo mwebwe n'ukuri ndabakunda nzogaruka naje urankunda cyane gose sure gukurikiremwa cy'Imana ibintu bitatu wankundi ibintu bitatu c'est la première fois mbonye ego na 30 minutes turamarana ibintu bitatu wankundi en fait je mbonye umuntu nsipoza kari kandi umuntu uvuga abanyene nsipoza kuri umuntu ibintu bitatu bakundiye shashi romantique kandi ataramwanya muremure muri amarana bitatu ndamukundiye nuko yanyakiriye neza nuko tuyaze neza cyane wanyakiriye neza wabanje uranyakira bwa mbere bwa kabiri turayaga nakwakirije ikiyago wanyakirije ikiyago bwa gatatu bon wambajije cyane yani def ubwo nibyo nyine nagukundiye nakabajije cyane nako abari sawa cyangwa bari def wambajije cyane umbaza n'ibintu nyine biri en profondeur wambajije n'ibintu by'abandi biba bikine ko n'ibindi by'abandi tubimenya kubera ko nta mukuru abura mukuru dufise abadutanguriye dufise abo turabirako dufise abo tuvuga ati aba turafise ibyo tubigirako hama mugabo nico tubagendera kuko nyine bisanzwe urayibona mugabo nakavuga ati reka nanjye fata iyindi nzira mugabo ongira kandi kantu ndyohoye kazokwerekana yuko ari jewe yego defimwe wantoye isaha twavuganiye siyo twahuriyeho nacerewe 17 minutes no kuri ntiyari nicaye n'ibisusu biraje nacerewe 17 minutes no hajya nakwandikiye maze umwanya munini yego nari maze umwanya munini uze kubabaza bajyana nahasanze bari batatu saje nacerewe 17 minutes tubashimire kuba mwashoboye kuza ku rubuga rwacu rwa Bishop TV mukaza kugira ngo mushe kuganirira benshi bijanye na gospel yanyu bijanye ko muri ko murateza imbere umuziki uhayagiza Imana nizera ko nubwo bikiri mu ntango bishi batarabamenya nizera ko mutagiye guhagarika
oya sinzohagarika kubera Imana ariko ni Imana n'abantu kuko Imana nayo iri mu bantu izobakoresha ko hagunda umwe duvuga Imana cyane cyusanga watanzishika nka 10,000 kandi je nabuze igihumbi je kandi ukabira katamahero fuzi nibaza ngaho ko naho nyine Imana nako irabiraho naho nyine kihorera ndi wati ibyo bintu Aleka ndabashije kandi gana kuri Bishop TV na tukuzigano kimeze neza gano kiryoshe shiyozo biteguye ninyisho kandi zikosoye mwavyumvise namwe yitwa Charlotte niyo kwizera afise chaîne yitwa Charlotte niyo kwizera mugene mukukirana kugira ngo muze murabona ubutumwa atanga biciye mu ndirimbo mugumane yacu kuri Bishop TV ayifuza kumenyekanisha ibintu bitandukanye turi hari ku bwanyu abaproducteur barakwiye abakameraman barahari abapresentateur barahari ukeneye mu DJ urashobora kumuronka ndetse dufise ama service atandukanye byose biva mu bikorwa mva bwenge by'abagize umuryango wa Bishop TV ndasore mugire subscribe dufise ababone batarashika 3 ariko turifuza ko tusokwiza base n'ibihumbi 10 no mwaka ndufasha kugira ngo mugire subscribe tugire atwe aho dushitse kugira ngo ivyo dukora ko tubona yuko hari kandi twadukikirana hanyuma ntimute gusana kutubwira ati shashi romantique kajya kinetse kugihindura Bishop TV ijya koza muze kurihindura kugira ngo twige mutwigishe biciye muri commentaire canke abantu bashoboye kutwandikira nimero ya telefone iguma iri ko mwanya wose mushoboye kutwandikira hanyuma mudibira ka bitandukanye ama publicité ama mariage ama anniversaire kugira ngo wa mufuko uronke inoti tugira ngo duteye turonke n'ungene turihikore kugira ngo na leta ishoboye kugira ikintu yaronkeye. Merci beaucoup.